donc ucinjira hano muri BKtv ukuntu bakwakiriye n'ukuntu wasanze hameze ubivuge mu gishinwa 来到这里，我发现有很多人，这里的人非常热情。一到这里，我看到电脑，我看到话筒，我看到地毯，我这里看到很多东西。Hello everybody, ndabaramukije mwese bakunzi ba Burundi Kingdom TV, bakunzi ba BKtv aho muri hose turabakunda cyane. Tukunda kuvuga duti ingabire yanje iriho kugira ngo ishobore gukuza gwawe. Nta kindi kintu dufise, nta yindi ntumbero yacu no kugira ngo dushobore kuzamura za mpano mwe mushobora kuba mutazi tukazizana kugira ngo tukazisororongora kaca tuzibereka nanye mukaca muvuga muti apani sawa, apani fake, ariko dushima yuko mubivugira muri commentaire, ariko wamanje kugira subscribe, ukagira commentaire, ukagira partage ku bantu benshi. Uyu munsi rero nta bindi tuza kuvugana je nuko gusa ururimi tugira tuyage no muntu araho je ntaruzi nari gutangura ndabaramutsa mu gishinwa ariko ntavyo nzi ariko nawe nyene kubera ko dusanzwe turabarundi araza gutangura kubaramutsa mu kirundi kandi abidondera mu kirundi kugira mushobore kumenya ndakora mu kije mwiriwe uramahoro ego ndamahoro kaze muri BKtv merci beaucoup nshaka yuko uramutse abantu bari ko baradukurikirana ubaramutse mu gishinwa 晚上好大家 subiramo twumve 晚上好大家 Maramutse mwiriwe mwese wansha hanta ya siwezi nikasema dacia nuvuga mwese okay subiramo wa shobora kuvuga dacia wanshaha donc dacia wansha wansha nuvuga mwiriwe dacia nayo dacia mwese dacia wanshaha mwanyumvise ubu rero sigaye mvuga igishinwa musubire muvuga amajambo dacia wansha mama yake na mama washoboye kuza hano muri BKtv nshaka ugire ijambo ushikirije ivyo donc ucinjira hano muri BKtv ukuntu bakwakiriye n'ukuntu wasanze hameze ubivuge mu gishinwa 来到这里我发现有很多人这里的人非常热情一到这里我看到电脑我看到话筒我看到地毯我这里看到很多东西 uvuze ibikigamana je mpapa nibaza ko abantu sishika ngaha kuvuga ntasanze abantu bameze neza abantu bakirana neza nahabonye ibikoresho nka ordinateur nabonye amatapi nabonye amatara nabonye amamicrophone muncamaki wasanze studio ya BKtv imeze bien iritunganije cyane ni studio imeze neza cyane iri panze brother nigiki cyatumye itangura kwiga igishinwa igituma natanguye kwiga igishinwa byavuye umunsi nari mejeje secondaire cyo kiba ariko bakejya presidence hari ya mugasenyi ego iryashasha ego nagiyeyo nashitse nkorana n'umushinwa wowe yari yarize yavuga icyongereza twarahuza neza cyane ariko hari kuno bakora bagenda babisanya yaciye agenda cyamba transfere ku wundi mushinwa watize we yavuga igishinwa cyonyene ego byarangoye cyane kuno ushobora guhuza nawe buri kintu nagomba kuvuga cyatsa kurinda kujya guhamagara umu interprete mvugira ibi nibi nshaka gutaha mfite ikibazo kiniki ivyo rero nkumva biramba banyamba bati ibintu nategeza nanje kuvyivugira ubona cyo mugati bure nkasubira ku ishuri ikintu cya mbere nzokora nzoca nango nanje nigigishinwa exprime nivugire byarakoroheye kumenya igishinwa ntivyoroshe cyane ikintu cyose uriha intumbero hamugatanga ingufu bitwara ingufu nyinshi mugabo byose birashoboka jewe naguhamagaye kubera ko hari umunsi nkunze kukubona kenshi uri kumwe n'abashinwa byagenze gute kugira ngo ugendane n'abashinwa kuko ubu ndazi yuko umwanya munini wewe umara uri kumwe n'abashinwa byakugendeye gute kugira ngo ushobore guhura nabo mutangure kugendana kugira ngo nshobore kugendana n'abashinwa narahejeje ku ishure kwanza kuva nkiri ku ishure kubera bivanye n'ukungene usanga abanyeshuri mwagena mwigana bagenda bakuzi bo baratanguye baragenda gukora bivanye nuko bahejeje imbere yacu baranampanura mpebe ku ishure kugira ngende dukorane nabo donc ngo twiga kugira turonka amahera ndavuga toya reka mbanze meze ku ishure hama ivyo navyo bizokurikira mu nyuma narahejeje kubera bivanye na performance umuntu aba afise bacana barandondera hama turatangura gukorana uburi baraguhemba nakazi mu ncamake nakazi karakazi ko ndashobora kuri inzu ndashobora gufungura umunsi wa mbere bagutuma ko bakakubwira ati ingo dukorane kuko hajya uri mu modoka uri kumwe n'umushinwa gusa nawe usanzwe uri umurundi novuga yuko ni ikintu kidasanzwe umunsi wa mbere utangura kuba uri mu modoka n'abashinwa wewe uri umwirabura urumwe wiyumvise gute je niyumvise neza kuko nabonye ko ni zimwe mu ndoto zitangwe gushika kubera
igihe nari hariya navuze ati bo jewe ntegeza nanje kuzovugana nawe dukorane ca ndayigira indoto mugateka ari indoto ndayigwanire mpaka mbonye ishitse yego mwamaze kumumva umuntu turi kunye muri BKtv twe tugenderwa n'abantu benshi mwege murashobora kugenderwa n'abavuga igiswahili twe tugenderwa n'abavuga icongereza igifaransa ikirundi cyane cyane cyo dushira imbere ariko mwabonye yuko n'igishinwa camaze kutuzamwo kandi ndazi yuko subwa mbere mubonye umuntu azi igishinwa canke asanzwe avuga igishinwa hano muri BKtv mu minsi za n'abashinwa tuzobatumira bonyene bizire ngaha mubabone babandi rero mukunda kuvuga ngo biroroshe mu minsi za tuzobereka n'abashinwa ndazi yuko we nzogerageza ndaguha idiri asha undondero ujya mushinwa mukina kugenda aze ngaha muri BKtv ati hari abantu bashaka yuko dukorana ikiganiro reka nzogerageza ndamubwire ndakuzava bishoboka gusa nabo bakunda akazi cyane umva mubwira ati je ndaguhemba aza kuzariruka azi yuko ari ibintu adakura akanoti biragoye cyane kugira akazi n'abantu bakunda amahera cyane okay wagerageje kuturamutsa mu gishinwa uragerageza kutubwira ukuntu waje ngaha muri BKtv ukuntu wahabonye byose wabivuze mu gishinwa nshaka kuturirimbira karirimbo mu gishinwa karirimbo ego indirimbo sawa indirimbo reka mvuge igihe washa so hari indirimbo bita woshi ichi sia nyao nuvuga ndakanyoni gato yego niyo titre iyo ndirimbo turirimbire uraza kudisigurira mu nyuma yoshi ho wojwe dozizi sia ichi sia nyao sia ya fe tweze maya ye fe buga yeshi yu ite wo ti sharia jite 最前卫眼泪的目标，我飞下了今天，才发现自己从此无依无靠。每次打来也是认真的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有别的歌？未来会怎么样？究竟？有谁会记得幸福是否只是一座传说，我永远都找不到。我是一只小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅，搞温暖的怀抱，这样的要求算不算太高 ？Oh my god! Avuje akantu kanyishe ngo shwishwi mimi. Aho kanu gasigura iki? Shwishwi mimi. Shwishwi mimi ndahiga nkahiga iga wenwando hwaibo nkaguma miga ahantu noshobora kuba ndi comfortable. Iga wenwandio wenwa hwaiba. Wenwa hot yeah asa. Pole sana ndivuga ibiki? Indirimbo yoshiho wajodo tizisya igisi asyanya hari gihe numva umenga ndi nk'akanyoni gato sya ya fe akanyoni gashaka kuguruka zema ya fe boga ariko naho kaguruka ntigashike hejuru umva yagombe kubikompara n'ubuzima hari gihe ugomba we kubuca gutera intambwe gatera intambwe mu buzima mukagerageza kuyipusa mugabikanga umva ako kanyoni gato kakagomba kuguruka ariko kakaguruka ntikaduke rero nico gituma mu buzima uraguruka no musi bikanga kuduka ejo gasubira bikanga mugabo rero iyo ndirimbo igomba kutubwira uko byemera kose ubandanye musi no musi urashika hejuru ubwo ruririmba inkomoko yago ni mu Bushinwa nyene ego igishinwa burya kiro cyoroshe kuvuga canke cyoroshe kwandika igishinwa kuvuga urashobora kuvuga mu gutazi kwandika zijya bafise ukwandika biri mu buryo bubiri hari ivyo bita pinyin n'ivyo bita hanzi pinyin rero zimeze nk'izindome ziwacu nyene tumenyereye YN kujya nyene tuzibona hariwe na hanzi mwana wa mama zijya rero hanzi umva n'inzinya nyene z'igishinwa bijya bidome tumenyereye kubona bijya rero bisa kwa mu byandika kugira no byibagira bijya umenga baracapa ukuntu bijya no musi urashobora kubyandika neza cyane mugabo ugasanga haheze ukwezi wabyibagiye bisaba rero ni ibintu guma wimenyereza none nk'uko mu Burundi bavuga yuko hari abarundi batazi kwandika no mu Bushinwa nyene hari abashinwa batazi kwandika kide gishinwa bivana nibaza ko ahantu hose haraba abantu bize n'abatize ariko bajya bagira amahirwe bakaja kwishure usanga babizi kuko je abo tumaze gukorana usanga babizi kubyandika kuko hari gihe dufate nk'ubu igihe ntari bwamenye navyo tuntu duke cyane tugishinwa hari igihe numva ko
binaniye ko n'ibintu ndabivuga mugabo nkaje noshobora kubivuga mu cyongereza nacanje muri rya Google Translate nkaca nandika mu cyongereza igenda kubitwara mu gishinwa nkamwereka yacasoma yacatahu wewe ndumva yuko uyaga n'abashinwa murayaga mukavugana kandi mumarana umwanya munini ndabizi defo umaze kubona ku bashinwa ni yahe ku bashinwa bose maze kubona ndakunze kubona abashinwa badasenga abashinwa ntibasenga bo je nabajije igituma kubera kimwe mudasenga ntimwemera imana bavuga ati nyimba imana iriho ugiye gusenga no kugira ngo uyisabe ikigongwe kubibi uba warakoze yego tariko no nkiyo wakoreye ikibi umuntu ukwiye kujya kubivuga mu rusengero ngo cyangwa ukwiye kujya hamwe n'umuntu wagikoreye mukabiyaga hama bigahera nace n'umumenga ndameze nk'utsinzo gatoyi mugabo ugiye kubasigura okay ngo umwe ujya kumara hariya ngo none ngo uvayo wungutse iki ariko iyo wakoze ikosa ukagenda ukarivuga n'uwo mwarikoranye bigaherera ngaho ngo urujya kuruhuka cyane kandi nawe ngo ntazosubira kukwidogi ndavuga ati ibintu bisa naho donc imyemerere y'abantu iratandukanye kandi boko bemera ivyo urumva ntibo biragoye kugira uyakuremo ni nako kwemera ko abo twarumvise mbere yuko no mu Bushinwa hakiriho bajya abantu basenga ibintu vy'ibyigwamana ibintu sinzi ukuntu bavyita n'abayi vya Buddha sinzi n'ibindi bavyunamira kandi bakabisenga iyo nkuru mengo hari ahantu nayumvise sinzi kari ukuri ariko rero wewe ngaho uratangwe kuvugana n'abashinwa uratangwe kugirana n'abashinwa muri ugo rugendo rwawe ahantu umaze gushika utibaza yuko ushobora gushika umaze kuhashikanwa n'ugo rurimi rwawe muri rusange ni hehe wari ubabona nk'indoto yego hari umunsi higira kwa ama competition yego cyo gihe na ambassadeur wa Chine murabonana yego twarabonanye hari n'igihe badutumako nyene twagenda muri ambassade baratubwira ibintu nyene byereke igishinwa nyene aho je sinari niteze ko no hahonyoye yego mugana nahahonyoye kubera naciye kwiga igishinwa iryo higanwa ryari ritunganyijwe gute ryari higanwa ryatunganijwe na ambassade y'Ubushinwa yari ambassade y'Ubushinwa kwari kuririmba ni naco gihe natanguye kwimva umenga nanje ninjiye mu rugero rw'abantu bariko bigigishina kuko ico gihe hari abari mu benshi basanga batanzi kubera basanga twigira ahantu nyene mbo cyo twigira muri eneze kuva ico gihe aho marije kujya muri iyo competition naciye ntangura yo kumenyekana abarimo baramenya turatanga turajya kwiga natwe kumutanga yari nkayo centre abandi basanga bigira ku mashuri atandukanye mu gice gice turatanga gutonda kumutanga bitanguranya biraduga buke birumvikana ko ari ibintu bidasanzwe hama muri iryo higanwa wabaye wakangahe Miryo higanwa twara abantu 32 yego abantu 9 nibo bashoboye kurangiza ihiganwa bakibatanga rero ubushimwe mu magroupe babiri ba mbere baronse bavuga kanagashimwe kabambere babiri bakabiri kanagashimwe kakabiri nabandi rero babiri abandi bose baci bafatira mu kivu twe twaronse agashimwe kabakabiri nundi mugenzi yego byumvikana ko ari ibintu bidasanzwe ndumva yuko rero mwamaze kumva umuntu turi kumwe yaririmbye igishinwa aratubwira ku bintu vyerekeranye n'igishinwa ibintu vyinshi cyane ariko rero kandi mubaza akabazo ahantu wibaza yuko ugo rurimi rw'igishinwa rushobora kuzogushikana uretse aho maze gushikana he Bo ururimi rw'igishinwa imbere ya mbere yo kugira umuntu aje kugwiga kwari kugira communication umuntu arabe ko yogira okazi yo kuzokorana nabo kugira ngo yubake ubuzima apare rero y'ivyo indoto zibanye ntizirahera je narifuza ko noja kwiga muri Chine uretse ko urabona haciye hateye ibintu vya corona biramera nk'ibigona ko hari abantu bashobora kwiga muri Chine twarakuza ama examen bo turasaba amashure muga turayindiye ko byoshobora kumera yego Yes bakunzi ba Burundi Kingdom TV jewe igishinwa ntaconzi mugabo mvuye ngaha ndakimenye mfuma mvuga ati cacaye cahiye baca bishura ngo sizi ibintu byinshi ariko rero turiko turasa nabaja ku musozo w'iki kiganiro urakunze kubonekana mu modoka y'abashinwa muri rujya Prado rwabo uri kumwe no mushinwa muba mugiye mu biki yego turi kumwe n'ujya mushinwa turi kwako kazi nyene nakubwiye nsanzwe nkora mu byo basanzwe bakora muri kazino ziya mashini ukunze bya bindi bakinisha ingorongoro yego ibyo tiko dukora nabo muba muri kunye mu gari yego bijya bintu none kumenga vyaje kunyaga abarundi bo bivuga kiki mbo ni umushinwa nawe niwe yakunda kuvuga ngo la coopération la coopération sino burundaise ni ganyaganya baye bajuere baraganya
n'Umushinwa araganya. Harashika naho nabo giye bakina nabo nyene bavuga atakwereye y'ubufu yabonetse. Yego kubera yatondanye desa cyangwa igihumbi ugasanga ari katana nka 5 nuko. Hariho umubura amatara araho w'intara ya Gitega yigeze kuvuga ati jewe umuntu uzosubira ati ndatanze itegeko arasohora nitangazo sinzi ko bavyumvise ati umuntu uzosubira ariko arakinika zino je bararizogwa tuzohura. Ariko naje hari ahantu nigeze gutembera habaho umutamakazi araho yaramanutse agiye gusoma. Yego. Yarafise inoti y'ibihumbi 10. Acabona rujya runtu zenye rujya oya ari inoti imbere ya 5. Abona rujya runtu bakinisha. Abona abantu barakungena bacarakata. Hari ukuntu umenga biragukwega. Nawe araheza aragura bijya bingorongoro sinzi ko bavyita bingorongoro. Aragura ibingorongoro. Yari nzavaho ya mahera yose yaragiye gusumisha agiye. Nimumva yuko vya bintu vyaje gutuma novuga abarundi bamererwa nabi. Ego mwiyo game haraba bajya hakaba n'abaribwa. No kuvuga nk'ubu wewe wahuye n'uwariwe imyidogo itegereza kuba imyidogo. Mugabo ni wahora n'uri karavyina kubera ariye. Nabaza vuga takweri kandi nawe azogenda abwira abandi ati bijya bintu ni byiza cyane. Umva bivana n'umuntu mamuhuye na situation ya gisanzwe mico kimashini. Abantu bari baza yuko bijya bintu birimwe amakodi nkaho ugendana n'Abashinwa akabanga wo bibira naka. Bijya bintu amakode ajura kuba arimo nanje munavyonda ntashobora kutwizera nubwo baba arimo code niho bitubwira kuko tiwe dukorana arazi ko turabaye tranje kandi mushobora kuca mwibwira abarundi bene wacu ari bene wacu yavuga ati bahava bababwira ko musaba ikiba secret yiwawe. Urazi ko hari inkuru nasomye ahantu hari aho ku kinyamakuru ca hano mu Burundi kuri bon ico kinyamakuru sinza kukivuga izina kubera ko kitarisha amafaranga ya promotion yanyu muri BKtv. Ico kinyamakuru rero caragize itangazo kiravuga yuko mu ntara ya Cibitoke na entre Cibitoke canke Bubanza aho hari abantu bagira kuri 4 bakinya muri casino sinzi uko bigeze kuvyumva ngo baratsindira miliyoni n'ubu ngo biracari mu mburano. Ivyo bintu haravyumvise? Ivyo bintu narumvise ko hari umuntu yari miliyoni. Ego. Sinashoboye kumenya. None haje umuntu hari iyo miliyoni barayamuha bien. Uriye nk'imiliyoni 10 ningaye barayaguha. Bo iyo kaya yarashitse muga sinamenyo vyahari ariko ico nzi ico abo tumaze aho maze gukorera kuko hajya ni benshi hariho groupe umwe wese afisa uwakorana naho bakorera. Cyo maze gukora hose ayo ababariye yose barayabaha. Ibintu bimeze neza. Ubu rero ujye Mushinwa ubona gufata gute muri rusange? Bo Umushinwa ikintu ugereranije kuraba ukuntu abarundi bafata abakozi. Abashinwa ubona bafata gute abakozi? Umushinwa ari gukora akazi kiwe neza aho ni neza cyane mugafatana neza. Mugabo ukagenda kugakora nabi ntushobora guhuza. Nkajya wewe ntarigera kugupangira imwe kubera bavuga yuko Abashinwa ari abantu bagwana cyane kandi bazi karate ntarigera kugupangira umwe atahano wakumena ingumu. Ivyo bintu raza hano byavuye kumva kumenga Abashinwa n'abantu bagwana cyane kandi bashoboye ibintu vy'ikarate byavuye kwa ama film twakunda kureba cyane cyane bace bishira ko Abashinwa n'abantu bazi kugwana. Igihe naho rajya mu Gasenyi naho rambona bagwana hari ke bashwana bakagwana Abashinwa nabona bagwana kigore nyene byo gufatangana mu miho ivyingumu guterana ingumu wapi burya n'ubeshi turi ngaho uzumva ngaho mu vyonga ngo bona dukaje ariko sivyo atazize uramukubita nyene birumvikana yuko bimeze neza reka nabashimire mwese mwariko muradukurikirana muri BKtv mugabo je imbere yuko ansezera araza kudusezera mu Gishinwa Bo gusezera umuntu dukunze kuvuga zaizie cyangwa bye bye zaizie yego ndababwira ati zaizie bajya rero turarangije zaizie ndagushimire cyane ko waje muri Burundi Kingdom TV murakoze namwe cyane kandi mwanyakiriye neza yego ahanje numva umengo noshobora kubashimira mwese mwariko muradukurikira zaizie sizikari nambari zaizie ndabashimye mwese turabakunda cyane muri BKtv wamaze kugira subscribe wamaze kugira comment naco tutazobazanira ciao